Ikaze cyane bakunzi ba Horikana TV, ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho umwe wese aherereye. Reka ndabaramutse inongere ndabifurize igitondo ciza canke umugoroba mwiza bivanye naho umwe wese aherereye. Jisirene Haziyo kuri mikro, akaba ari naje sanzwe ndabashikiriza ibiganiro vya hano kuri Horikana TV. Nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire uno munsi mu kiganiro tugiye gukorana. Ndagwaye ikaze. Murakoze cyane. Kazina kanyu Nitwa Oscar Ndowarugira. Ego Oscar Ndowarugira nkuko muvyumva, muramubona, nibaza yuko nivyo agiye kutuganirira, mutora agatebe mutwumvirize. Ariko rero nkuko bisanzwe bimeze kuri Horikana TV dufise umugenzo wo kubanza gusenga imbere yo gukora ibiganiro, ndetse niyo tubirangije turasenga. Reka twishire mu maboko y'Imana. Naho dusanze turiyo mugabo dusenge. Data wa twese uri mwijuru, twongeye kugushima kubw'igitondo ciza wongeye kutwereka, kubw'umunsi mwiza wongeye kudushikanamwo. Uno munsi ni wa mbere ndetse n'uwa nyuma, naho twigeze kubona nta naho tuzosubira kuwubona. Nico gituma mwami ngo waturemeye ibidukwiriye ku munsi, twizere Mana tudakekeranya yuko tubaho ineza yawe. Turagushima kubw'ikiganiro tugiye gukorana na mwene data. Ndagushima ndetse no kubazokibona. Ndagushimiye ingene ukomeza utugirira neza ubu nibihe bidashira. Amen. Amen. Ego kaze cyane rero mu kiganiro. Murakoze. Kandi ndahaye na kaze cyane kuba ariko baradukurikirana. Ikiganiro tugiye gukorana uno munsi kivuga ngo uburongozi bwiza mu rushengero, uburongozi bwiza mu rugo. Nukuvuga ngo mu ngo zacu. Okay. Anta wewe nk'umugabo, nk'umuntu w'umushinga ntahe, uburongozi bwiza mu rushengero wo buvuga kwiki? Uburongozi bwiza mu ishengero, no banza kuvuga uburongozi bwiza. Kuko hari bwiza nuvuga ko hariho na bubi. No kuvuga rero uburongozi bwiza n'ubwerekana by'ukuri indongozi. Indongozi nazo n'abantu bari imbere y'abandi. Hanyuma hariho ivyo bijana iyo umuntu avuze ko ari umurongozi. Kimwe no kuba ari umuntu atanga akarorero keza. Hanyuma akaba kandi ari umuntu atera intege abandi, ari umuntu ateza imbere abandi barongozi. Mu isanzwe akazi nyamukuru k'umurongozi no gukuza abandi barongozi. Uburongozi bwiza rero bw'ishengero n'uburongozi budahagaze ku nguvu z'umuntu umwe. No kuvuga n'uburongozi butuma ishengero rigira ubumwe kandi rigakura, impano z'abantu zigakura. Hanyuma ishengero naryo nigatera rikura, rigakora ico ryateza gukora kandi rikagikora neza kandi mu mwanya ncateza kugikoreramo. Iyo bitagenze uko ni ya mashengero usanga hagaze ku muntu umwe, ugasanga uwo muntu atabonetse, ibintu byose ntibikoreka. Ugasanga abantu bariyo bose bama bari munsi y'umuntu, mugabo ukabona ko ku vy'ukuri za mpano zose ijambo ry'Imana rivuga zateza kuba mu ishengero zitariko zirakura. Nibaza rero ko uburongozi bwiza mu ishengero bukuza impano z'abanyeshengero, bukuza kwizera kw'abanyeshengero, kubera ko umurongozi aba ari imbere kandi akaba agendera ijambo avuze, akaba akarorero mu vyo yizera no mu vyo akora, abandi bakamwigira ko bakabona gukura, hama igikorwa c'Imana kikaguka. Navuze nti uburongozi bwiza ahanini cyane dufatiye ku gitsina gabo, ariko nkuko tubizi mu rushengero harabaho n'igitsina gore barashobora kuba barongozi. Mbega wewe nk'umuntu atahura cyane ivy'uburongozi, iyo tuvuze igitsina gore, uburongozi bw'igitsina gore mu rushengero, no kuvuga ngo umupasteur mu rushengero, umudamu, muvyakira gute? Jewe ntangora nimwe bintera, kubera yuko Bibiliya irabivuga neza. Ingabire za mpwemu yera harimwo n'ubwo burongozi canke ubwo pastor, ni ingabire zitangwa na mpwemu yera. No kuvuga bisigura ko umuntu wese afise mpwemu yera ashobora kugira iyo mpano y'uburongozi. Rero umudamu yayihawe nta numwe ashobora kumubuza kuba umurongozi. Kira noneho iyo ariko arabikora biragaragara ko ari kumwe n'Imana.
ikintu gusa ngira ngo twovuga nuko ibi vy'uburongozi nta muntu akwiye kubirondera kubera ubushake bwiwe, kuko ntivyizana n'impano, kandi mu mubiri wa Kristo hari impano nyinshi. Bamwe Imana yabageneye kuba barongozi, ntawe yigeze ivuga ko ari abagabo gusa bazaba barongozi. Mugabo bishitse akaba umudamu afise iyo mpano, abapastori bakwiye kumushigikira kandi bakamufasha kugira ngo ashobore kubikora. Rero nibaza yuko iyo habaye ico kibazo akenshi abantu bahagarara ku migenzo, muga ntibahagarara ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratomora neza ko abantu bose bakiriye umwami Yesu Kristo bakaronka ubwo bucuti n'Imana, nta na kimwe badashobora gukora mu gihe Imana ibashoboje. Jewe nta ngorane bintera, mugabo kandi sishobora kwibagiza yuko mu mico n'imigenzo yagiranga amashengero, hariho amashengero ku by'ukuri anigisha kandi atanemera ko abadamu baba barongozi. Mugabo nibaza ko ari ugusigura nabi ijambo ry'Imana, kuko umupastori ni ingabire imbere yuko kiba n'igikorwa. Iyo ngabire iri mu muntu rero ari mu ishengero rishigikira ingabire z'abantu gukura, ntaco buza ko umudamu ashigikirwa kandi akarongora neza ishengero. Ego mu burongozi akenshi harabamwo ibibazo, niko bisanzwe byubatse. Akenshi urahura n'ibibazo kuko uba wagiye kurwana navyo kugira ngo ushobore gutumbereza ibintu ku rutonde. Mbega iyo bishitse umurongozi, turacari mu rushengero, agahura n'ibibazo, ni gute akwiye kwifata? Niki? Ni gute akwiye kwifata? Ibibazo mu burongozi biriho, kandi umurongozi ku by'ukuri aba ari imbere, ibije byinshi niwe bishikirako. Mugabo nkuko nabivuze, uburongozi bwiza mu ishengero si uburongozi bw'umuntu umwe. Nuko ibibazo byose biza kuza mu rusengero, hariho abantu benshi bafise ingabire zitandukanye bafasha, bakorana n'uwo murongozi bamushigikira kugira ngo ibibazo bitorerwe inyishu. Iyo mu ishengero ingabire z'Imana ziko zikora neza, hakazamwo ibibazo, nta kintu na kimwe gituma bidashobora gutungana. Bijya tubona mu masengero byo muri no misi, ukazona abantu bariko barakubitana bagwana bagira gute, nuko ku vy'ukuri uburongozi butaba bwubatswe neza, kuko nivyoza vyinyegeje bitaboneka. Ingabire y'ubuhanuzi iriko irakora neza, ingabire yo gusobanura ikikora neza, yo kwereka ikikora neza, zarakujijwe zose, nta kintu na kimwe ijambo nyarabako nta kimwe Imana izokora itibiye akabanga abantu bayo. No kuvuga abarongozi bategezwa kubimenya, hama bagaca bagira hari ingabire z'ubwenge Imana itanga. Imbere y'ibibazo uri umuntu w'Imana, ntugenda n'umubiri gusa, urabaza Imana ikaguha umurongo. Mugabo kubera kenshi nyene nkuko nabivuze, hari uburundi burongozi buca buza bukajamwo, abantu kenshi baca bagomba gukoresha ivyiyumviro vyabo, ugasanga mbere no mu gutora inyishu Imana ntirimo. Aho gutora inyishu by'ibibazo bakabigira binini, ugaca usanga rero ni bimwe tubona umengo vyagoranye. Mugabo umurongozi akwiye kumenya yuko ntakwiye kuba wenyene, akwiye kuba afise abandi bamufasha mu ishengero, ingabire zitandukanye. Hamigihe cose haje ibibazo, arakwiye gutekana, arakwiye kuzirikana, hanyuma akagenda buke buke yitonze, agahanuza kugira ngo aze gutora inyishu itomoye, imeze neza, iza gutuma ishengero ry'Imana riguma rije imbere kandi ritekanye. Urakoze cyane. Hariho akantu uvuze uti uburongozi buba bwagutse mu rushengero, haba hari uri hejuru ariko haba hari n'aba inyuma yiwe kugira ngo bashobore kumufasha. Ariko duhora tuvyumva yuko hari abajya nyene bariko baramufasha, aribo bahora bacana kumbure basiture ujya ari hejuru. Mbega bajya bo hasi bobo nakahe kajambo bo bahanura? Gusa bimaze gushika ngaho biba vyononekaye, ishengero yakwiye kuja kwa muganga kugira rivuga. No kuvuga ishengero ni ry'Imana si ry'abantu. Umuntu wese ariko aratanguza ishengero ari mukobwa cyo kuvuga ubutumwa ngo ashinze ishengero akagita ko ari igiwe, biba vyamaze kuva muri Bibiliya. Muri Bibiliya nta muntu atanguza ibikorwa vyiwe, ibikorwa ni ivy'Imana. Hanyuma Yesu Kristo niwe mutwe w'ishengero. Abantu bari mu rusengero bayobotse Kristo, izo ngorane zose tuvuga ntizikwiye kuhaba. Ibibazo biza kubera iki? Abantu baza mu rusengero bafise izindi nyungu nyinshi ariko bararondera,
batariko bakurikira Kristo. Iyo hadutse amatate rero ikiza gukora si rya jambo ry'Imana ni akameremere y'umubiri. Nk'abantu gupanga ngo basitura umuntu mu burongozi niki nabo babuje ko no kudatahura. Kuko ku by'ukuri nta muntu yoza kugwana ngo umurongozi. Sinzi ko banasoma Bibiliya ibivuga neza mbere ko abo barongozi bazobazwa na vyinshi gusumba abandi bantu. Rero ikibazo kiza kuba nuko ishengero si societe si shiramwe si association s'umugamba. Mugabo ikibabaje nuko kenshi tuko turabikora uza gusanga vyafatanye umengo nico kimwe. Ugasanga abantu rero harimo utuntu n'utuna turiya abantu ugasanga nta kubaha Imana kurimwo ahubwo hariho kurondera inyungu z'abantu. Ajya amashengero ubona yadukamwo bijya bintu byose ugiye kwinjira indani uza gusanga bariko bubakira ku nyungu z'abantu niko bubakira ku gukora iko gacimana ko Imana yabahamagaye. Abantu bose dusoma muri Bibiliya Imana yahamagaye nta numwe yikubise igifuwa ngo ndabishoboye. Bose ba Mose ba Yeremiya abande bose baragira ubwoba barajugumira. Kubera iki? Bibiliya ivuga ngo biratebwa gukorokera amaboko y'Imana. Mbega uwo muntu atumwa n'Imana gukora ivy'Imana igomba akabishobora yo bameze gute? Si umuntu asanzwe n'umuntu kuvyukuri Imana ishoboje. Mugu umuntu amaze kuvyitira akavuga ati ni shengero giwanje nije narishinze abandi bati natwe turafisemwe mutahe turafisemwe iki iba yamaze kuba nkishira hamwe. Kandi nico kibabaje ko amashengero no musa mwamwe usanga ari kakora nk'amashira hamwe. Ugasanga kuvyukuri abantu bafise inyungu zinaziriya abantu bagwanira ibibanza abantu bakeneye kuboneka n'ibindi byinshi mugabo siko biri byigisha. Umbabarire naho turi mu by'uburongozi ndashaka ugire ko uha impanuro abano bantu. Dufate twebwe turabakristo bo mwishengero kanaka. Birashitse ku burongozi bwo hejuru birabaye nabi umva harabaye ibintu by'akajagari. Mbega umukristo wo hasi wewe akwiye kwifata gute muri uwo mwanya? Madame bica bingora. Uvuze umukristo wo hasi bica bingora. Era yuko shingiro n'umubiri wa Kristo. Bibiliya ivyigisha neza. Nta numwe ari muto mwishengero. Ikibandanya ndagisobanure kuko kirakenewe. Kuko iyo tuvuze ko hari abantu bo hejuru nabo hasi uya tuba tuzanye bimwe tubona hanze by'amashira hamwe vy'imigambwe vy'igihugu nivyo tuba tutanguye kuzana tugaca tugomba gukora nka kurya kandi naho shetani acaza agaca tuvunagura ugasanga amashengero yamaze kononekara. Mu bisanzwe abantu bamaze gutara kwishengera ari umubiri wa Kristo. Uwo two kwita ngo nuwo hasi nuko twovuga ko hari amaso hari amatwi. Bibiliya iranabisobanura neza hakaba amaboko amaguru. Mu gico Bibiliya yigisha nuko igihimba cyose cy'umubiri gifise akamaro kandi kibabaye n'umubiri wose ubabara. Abarongozi b'ishengero n'abanyeshengero ivyo ntibashoboye kubitahura no kuvuga yuko bisobanura ngo iyo amatati yadutse mu rusengero Bibiliya iravuga uburyo atunganye. Mugarika dufate nibinyene twayiko turavuga ko abarongozi hari bariko barashihana bagira iki niki. Umuntu hitwa ko ari umukristo mu rusengero vyifatamwo gute? Kimwe umukristo akwiye kuguma ari umukristo. Nta ruhande na rumwe akwiye gufata ko ahagarariye. Ahubwo biba bigaragaye kujya muntu bita ko ari we muto kiba ari akaryo keza ko gushobora kugaragaza nawe impano afise. Abo banyeshengero bato bato aho kongereza umuriro batezwa kuba abazimya bakaja hagati kugira ngo bagabanye induru kuko ishengera abarongozi ariko baragwana mwisanzwe burya n'umubiri wa Kristo uri kuragira ingorane. Rero bategerezwa kuba abantu abazimya muriro ntibafata impande zinaziriya kuko bamaze gufata impande baba ariko barabiduza. Abatahura ricijambo ry'Imana ribarondera ko bakamenya ko nabo nyene Imana ibasaba kugendera mu buntu bwayo no mu rukundo rwayo no mu bugwaneza kuba hariho ibintu byinshi ijambo ry'Imana ryigisha yaba abantu babisobanuka canke babitahura. Igihe hadutse induru mu barongozi ntiborondeye gufata impande zinaziriye borondeye ahubwo guhuza kugira ngo ishengero ry'Imana ntiritukwe kwera abantu bariko baragwana bariko baricana. Muga nshingaruka kuri iki kindi kandi kivuga ngo mu bihe vy'iherezo arivyo turiko turabamwe no musi ibi vyose biriko biraba byaravuzwe. Rero simvuze ngo ntibizoba
bizoba tuzobibona twaramaze kubibona aho mu ishengero kuvyuka yabamwe ibintu biteye isoni bitari bikwiye kuba mugabo n'ubundi dutanga impanuro abakristo ikibanza cyose umuntu arimo hadutse induru mu rusengero akagira abatata akagira abashwana umukristo w'ukuri si no mu ishengero gusa no mu kibano umukristo w'ukuri akwiye kwamari umuzimyamuriro akwiye kuba ari umuntu arondera guhuza abantu ni naco gikorwa Imana yaduhaye kuko yega akabisengera akabifata nk'umutwaro wiwe akamenya ko ajejwe iryo banga ryo kugira ryo guhuza abantu mu bumwe mu rukundo ko Kristo yabidusabye. Urakoze cyane, reka tuje mu gice kigira kabiri. Twari duhejeje kuvuga ikintu cerekeranye n'uburongozi bwo mu rushengero, ubu ndashaka ko tuvuga uburongozi bwo mu ngo. No kuvuga ngo umushinga ntahe. Umushinga ntahe ni gute akwiye kuba umutware mwiza mu rugo rwiwe. Nibaza ko nyine tugaruka muri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratomora neza rikavuga ati umuntu witwa ko ari serugo hari ivyasabwa akwiye kuba umuntu yitaho umuryango wiwe, umuntu afise urukundo, akunda uwo bubakanye, umuntu bisanzwe birivuga ngo adashoboye gufata neza umuryango wiwe ari munsi y'umupagani. No kuvuga umuryango ugize naguciriyemwe ntihariho uwo ushobora kutawufata neza bivanye n'ukuntu atazi kurondera canke arondera ntaronka. Mbega bimeze gute? Umugabo ategerezwa kurondera karonka canke iga nuko kuronka navyo nyene dukwiye kubishira ku munzani. Kuronka bisigura iki, bivuga iki, kandi kuvyuko nimba yarondeye akabura umuryango ububibona. Burya imiryango itekanye suvuga ngo bafise byose n'uburyo babitunganije. Hari imiryango ifise byinshi mugabo vyanse yuko binashoboka bari mu bibazo byinshi kandi ibintu byararondewe. Si kibazo rero c'ibintu byinshi canke bike, ni kibazo c'ubuntu biko birakogwa, niyo responsabilité umuntu aba yafasha akavuga ati ko narinze nshinga umuryango. Bibiliya insaba gutunganiriza umuryango neza, kurondera gutunganya kuba umuntu ariho. Kenshi biratugora kubera ubuzima n'ibiki tukirukanga ugasanga abana twarabibagiye, turiko turondera ibibatunga tukibagira ko nabo badukeneye. Ugasanga nico kimwe abakenyezi niki umugabo agasigura nyene ko aja gupagasa imyaka n'imyaka ukamengo birasobanutse, umugabo yataye umuryango ukamengo kuvyukuri kurondera ivyo kurya gusa. Umushinga ntarategezwa ari gutunganya umwanya neza ku buryo bw'uko umuryango umubona, umuryango kumva ko kuvyukuri utaretswe wonyene. Aho mvuga umukenyezi, mvuga abana bakumva vyukuri yuko umushinga ntahari hari mu rugo. Hanyuma inshingano ziwe akazikora neza uko ijambo ry'Imana ribivuga, kaba karorero agafasha umuryango mu bintu byose bikenewe nkuko biri bimusaba, agakunda umuryango, hanyuma umuryango nawe ukamwubaha. Akenshi ari abashinga ntahe turondera kubahwa n'abakenyezi canke n'abana, mugabo twebwe tutabakunda, tutabereka urukundo bica bigorana. Ugaca usanga rero umengo tugombye kuvyitwaza nk'itegeko, mugabo kenshi abagiyemwe na bimwe navuga vy'imico n'imigenzo. Iciza ngo umugabo n'umugabo atahira isaha ashakiye, umugabo akora iki niki, yego akora icyo ashaka, ntahanuzwa, ntawahanuza, ntagira iki. Mugabo vyose ivyo nibiza mu mico biza kutwononera. Uko ijambo ry'Imana ribivuga suko umugabo n'umutwe nivyo, mugabo ateza gukunda umukenyezi, ateza gukunda abana, atezwa kubitaho kurusha ibindi byose. Kandi ivyo bakwiye kuvyumva. Mu mico n'imigenzo turafise ingorane imwe yuko ikiganiro kigoye. Mu mico n'imigenzo imwe gatoya ndaguciremwo. Mbega uravuze uti abashinga ntahe murashaka ko abadamu n'abana babubaha, ariko namwe mutabakunda. Mbega hagati iyo kubaha no gukunda hatangurira nta gitangura, babikorera rimwe, bikorerwa rimwe. Oya je nibaza yuko oya biratangura, hari igitangura. Oya nta gitangura. Igituma atagitangura niki, imbere uko abantu bubakana bashinga urugo,
baba barafashe umwanya wo kugendana sibyo none hama bakavugana bakaganira gushika bafata ingingo bati tworushinga no kuvuga urugo ntirutangurira mu rugo urugo ruje gutangurira mu rugo biba vyononekaye no kuvuga kiya gihe bakireshanya hama bagashikaho bumvikana bati tugiye kubana umwe wese afise responsabilité iyo vyanse mu bisanzwe mu rugo bisigura ngo hariho umwe vyagoye ko afata responsabilité kandi yari yaravyemeye iyo abantu bageze bakagenda mu rusengero bagasengerwa imbere y'amategeko ibibazo babazwa urabizi byose bakavyemera hama bishitse bakabirenga ko canke ntibabikurikize no kuvuga impande zose abahabaye mu kibazo jere sinovuga ngo hatangura iki kuko wocumengo ko atagize uku nanje singira uko ariko kenshi mu mvugo y'abagabo barakubwira yuko kugira ngo akunde umugore akeneye kubanza gutangura kumwubaha oya amwubaha gute nige yamuresha ntiyamwubaha igihe haja kumurondera amushira amashurwa amufukamira ntiyamwubaha ahubwo biba ari ibibazo bindi vyadutse vyiwe yategerezwa ariko aragerageza guterera kundi muntu iyo niyo ngendo y'umwana w'umuntu Adamu na Eva Imana iri kirabarondera bacumuye Adamu yavuze ngo ni wa mugore wa mugi Imana ikimuha umugore yavuze ati ni ikintu ciza ndonse Eva nawe aho kwemera amakosa nawe yavuze ati ni yanzoka urumva ako ni kamere k'umuntu umuntu iyo bigoranye yamagomba guta amakosa ku wundi mugabo ico ngomba no kuvuga niki no kuvuga yuko hari igihe umugabo bimugora iyo umugore ahagaze neza arakosora hari igihe umugore bimugora iyo umugabo ahagaze neza agakosora nico gituma bose bafise responsabilité nimba vyoshika kuko nimba vyoshika umugabo ntakunda umugore ni defiance kuko yamuzanya mukunda kandi barabimubajije yaranabishingiye naye abantu bose babona nta muntu azana umuntu adakunda kandi nimba bahisaho bubaka no kuvuga ko mu rugendo bagiranye bya bindi byose kubana no gukundana byose byarabayemwo muka kubera ubuzima bategeza kubana nyageze igihe birononekaye umwe aciye avuga rero ngo ni watangura bikaja muri iyo ngendo ho bizoca vyononekara gose ko nta kizokiza ikintu bisigura ngo iyo umubano vyahise ukononekara umudama akareyariza yuko umugabo atakimukunda akabibona amaze kubibona ntiyoca avuga ngo je ngo sinsubira kumwubaha kubera ko atankunda no kuvuga hazoba sambuye vyose ahubwo yarakwiye guca yongereza kwa kubaha kugira ngo uko kwitwara neza kwiwe guhindure wa mugabo n'umugore nico kimwe bambe n'umugabo nico kimwe mu gihe abonye ko umugore atakimwubaha atayigira iki niki ahubwo yateza kongereza kumukunda kugira ngo urukundo rwiwe ruheze ruhindure wa muntu mugabo ndabigaruke ko ntibaza kubikora bamaze gushika mu rugo barafashe umwanya wo kugendana kandi ibyo baravyerekanye naco gituma bagize nano bakavuga tubishikiriza abavyeyi tuje muri sentare tugende mu rusengero uwo mwanya byarashobotse nimba bidashobotse harimo ikintu cabaye ko cabaye rero umwese ateza gufata responsabilité yo gusubira kubaka urugo aho hambere hahise abagabo twarumva ko twakuze twumva ngo abagabo barajimana bakurondera ariko uno munsi ugerageje ukaraba mu buzima bwa misi yose umengo abagore nibo barondera cyane ngo nimbono yanje ahubwo bose baraduze bose bararondera n'abagabo bararondera n'abagore bakarondera kubera tuvuye aho harondera abagabo gusa abagore batanguye kurondera ucumbe ngo nibo barondera cyane mugana abagabo bararondera ariko je nafatiye nko ku kintu dufate nko muri ville iyo ubona abantu bariko abatembereza ivyamwa abagiriki abagenda no ngaha mu quartier abagira usanga arabagore bisigura yuko hari gihe ushobora gusanga afise n'umugabo mbere na yandi yarondera ari nawe wo kuja kuyonona umugore akaba ari ku kivi umugabo akaba ari mu bintu bidafashe atani inyungu bifitiye urugo rwabo ndagusavye ugire ico mbwiriye abo bantu no kuvuga urugo rurashika ahantu rukagira ibibazo iyo rushitse rukagira ibibazo rero akenshi ni ibintu bibiri biba
no kurondera gutorera umuti ivyo bibazo canke no kubigwiza bikaba binini gushika naho imiryango itandukana cyangwa ugasanga imiryango nyene ratatanye hakabamwo ayo mahitamo mugabo reka mfate kuri kiri uravuga amasosiyete canke ibibano vyose bigenda bihinduka ni ikintu ciza uno munsi ko ndakivuge ko abantu bidasigura ko abadamu batigeze bakora abadamu bisanzwe bamye bakora kandi cyane gusa ibikorwa bakora nivyo vyahindutse nawe woja ruguruza gusanga hageze kurima guteka kuvoma abagore bariko barakora muga ntawe ubiharura ngo abiha agaciro ariko n'ibikorwa bariko barakora kurera abana kugira iki byose umudamu misanzwe yamye akora mu rugo kandi cyane n'amasaha menshi muga ivyo akora ntivyigeze biharurirwa ngo bihabwe amafaranga nibikorwa ariko arakora abazana abakozi baza gukora mu mazu bakabahemba nibo baca babibona kuko nimba ata mukozi yaje ari madama aza guteka ntiduharura ajya amahera duha umukozi umudamu yabikoze yategezwa kubikora mugabo byabifise amahera nimba ari umwe yaza kurera umwana turaharura amahera tumuha mugabo nimba atamwe yadufise ari madama rero umwana mwoza agira ikiniki bihena vy'agaciro uza gusanga mu mwaka umudamu yinjije amahera menshi yakoze ibintu byinshi kubera atari noti ziboneka ntawe ubiharura ubu rero byarahindutse kubera ikoreshwa ry'amafaranga ryatera igwira dusanga amahera arakenewe umva naho usanga abadamu nabo nyene basohotse bari kubagira gute bari ko bararondera amafaranga iyo rero umuryango wubatse neza ikintu cyose gikorwa baba bakivuganye hari tureke nabo badandaza burya hariho abadamu abagabo gushika no munsi muri ko muravugana kubwira ati jewe nta mugore yize amashure akora akazi nzozana umugore azoguma muhira hari abagore bari muhira kandi barize bo shobora gukora mugabo abagabo baranse ko baja gukora ivyo batinya ntumbaze ngira bivana n'ivyo bumvikanye hakaba n'ivyo twagiye tubona muri no misa aho hazi ibintu byo kuja muri za Arabie Saoudite na aho usanga nk'umudamu yapanze kugenda n'umugabo atavyaze umugabo agatanga saha umugore yateke yagiye kurondera amafaranga inkurikizo ucuzumva harabo vyaciye vyanka ingo zirasambuka harabagerageje guhendahenda n'ibindi byinshi byagiye biba abandi bakaza bagasanga ibintu vyarononekaye abana carabaye ikibazo mugabo kuvyukuri umuryango wubatse neza ikintu cyose bakora muri gwa rukundo na kwa kubahana barabiganira iyo rero babiganiriye umugore akaja kudandaza kuri kote babivuganye umugabo akaba ari hari usanga n'umugabo mbere yo yasigaranye n'abana muhira akabasigarana neza agatunganya ivy'urugo babivuganye uzohatembera azovuga ngo umugabo yariye umuti mugabo sivyo bavyiganire kandi bariko bakora urugo rwabo rero ikintu gikuru muri ivyo byose no mwumvikano nuko babiyaga bakabiganira ivyo baje gukora agenda babivuganye mugire batabivuganye ngo babiganire nahaza kwadukamwe ivyo bintu vyuko wagiye gukora azana amahera yose umva n'uburyo bwo gukoresha amahera abantu bakwiye kubiganira nta muntu ashobora gufata amahera y'umuryango agiye gukora ivyo ashatse batabivuganye ku ruhande rumwe nimba mugabanywa akayoga akaba yiriwe muhira atacu yaronse kwavuga ati akira amahera agenda unywa agacupa ni ibintu bisanzwe mugabo abagabo bakwiye kumva yuko ikibazo kinini ko turagira uno munsi ni societe iri kirahinduka yahindutse ivuga cyane ivy'abagore yibagira ivy'abagabo gacu usanga rero abagabo bagomba kuguma muri wa muco wa kera yuko uko bigenda kose ko umugore bavuye gukora amahera nayiwanje ntanza kuyakoresha ivyo nshatse mugabo usuko vyateza kugenda nimba yagiye guca amahera nuko amahera akenewe kuyakoresha rero ni mu biganire mu bivugane aya mahera nayo umuryango mugo bujya akora dukwiye kuvyumvikana nta mugabo ashobora kwadonkagira afata amahera yakoresha uko ashatse hari biko birononekara mu rugo hari bitariko biragenda neza ico kiyago rero cyo kuganira cyo gushira hamwe kugira abantu bavugane nico nibaza gikwiye gukomezwa nkuko nabivuze imico imwe iratugora kuko siko twigishijwe siko twarezwe guhindura abantu bumve bati n'urugo rwanje ndiko ndubaka ko rugo rwanje ndiko ndubaka reka mpindura ibinabiriya nganire n'umudamu tuvugane ndamwubahirize nawe anyubahirize anyubahe nanje ndamukunde hama imigambi yose tugende tuyivugana ico nico kibuze iyo rero abantu batavugana ngo babiganire ko nivyo bica byaduka umwaka hitana amahera undi akaja gukora batanabivuganye abandi ugasanga ntibanabinezwe mugabo kandi nce nsubira ngaruke nta mugabo nawe nyene kugenda agakora karondera hama bose bagahuriza hamwe
ku neza y'umuryango bakumvikana icyo bakwiye gukora, ntihagire umuntu azana amahera ngo ace agenda mu kabare yose ayamare, ngo ace agenda mu bintazi yose ayamare. Ivyo si vyiza, no kwica umuryango kandi no kwisamburirako. Urakoze cyane. Dusa n'abarangiza ikiganiro, wewe nk'umuntu wo hambere gato yangira ngo nk'uko tubibona kuva uciye ubwenge warabona uko ingo zimeze kugeza uno munsi urabona uko ingo zimeze. Novuga ngo hari ikintu ngira ngo cagwiriye, ikintu co jama divorce, ikintu co gutandukana caragwiriye. Uwo bubona ko biva kuki? Izo ni inkurikizi zimwe z'iterambere zo guhura kw'imico, kandi ikindi kimenyetso yuko imico n'imigenzo itama ari myiza. Imico n'imigenzo ntiyama ari myiza. Imico nk'akarorero y'ikirundi niki, kubera ikibanza yamye iha umudamu cuko atagira ijambo, cuko nta jambo ry'umugore, umugore n'umwana, ibintu vya gutyo. Hanyuma ikizungu kikaza, hakaza amashure, hakaza indi mico ivuye hanze, hanyuma iyo mico ikaza yigisha uburenganzira bwa kiremwa muntu. Abadamu bakwiye kuja mu mashure, bakwiye kuja mu gisoda, bakwiye kuja mu biki. Mvuga asanga abadamu bariko barakura baja mu bisata byose. Nta kazi na kamwe umudamu nta na kamwe adakora, no gusakara inzu baravyigishwa, baratwara amakamyo, baragira ivyo byose babijamwo. Ivyo rero vyaraje birakogwa, mugabo wa muco wigisha, hariho nabiga karate, nabiga judo, n'abandi biga n'ibindi byose. Urumva rero gacu usanga wa muco watwigishije ko umugabo ni saki bika mu rugo ntaho kazibika. Ni iki n'ibindi byinshi twagiye twigishwa, byose tubigumamwo. Abagabo canke abahungu ntibigeze nabo bigishwa yuko isi iri kirahinduka, ikibano ko kirahinduka. Gacu usanga rero bagumanye wa mwifato kenshi babona base wabo. Urumva mu muryango umuntu abona uburyo mama wiwe ameze, papa wiwe ameze, hageze ko yubaka nivyo bica pafise. Umugabo abona umengo umugore azomera nka mama, umugore nawe akabona umengo umugabo azomera nka papa. Bikaguma bimeze uko, bikaguma bimeze uko. Umugabo amaze gushika mu rugo aragiye arareheje, umudamu w'umukoroneri yize kurasa, yize gutera igifunzi, yize gutera jido, yakuze abona papa akubita mama aca yiruka aja kwinyegeza, aririra hariya atanavuga, agava yibaza ko yokwaduka agakubita wa mudamu w'umukoroneri. Yazana ukuboko akagufatira mu kirere. Yabandanya yamaze kurya jido ari hasi. Yewe n'umugabo akwiswe hasi. No kuvuga umugabo ntari buvuge kuko ntibivugwa, ariko aratunturira ku mutima, urugo rukabora. Ashoboye no ugasanga bamwe baranatorotse, barataye ingo, baragiye canka kiyahura n'ibindi byinshi. Harabuze rero uko kuringanisha ibintu vyaje byo guharanira agateka k'abakenyezi, kubateza imbere, kubaha uburyo nk'abandi bose, byo twita egalite de genre, kubarondera kuja mu bisata byose n'ibiki. Ntigeze dufata ingufu ngo twigisha abagabo tuti ibintu biko birahinduka. Uyu mudamu akora akazi afise, fata abadamu baja muri politiki, abaye umushikiranganje. Mu migenzo y'ikirundi nta mudamu ataha mwijoro. Umugabo niwe bugururira mwijoro gano kuvuga. No kuvuga mwijoro nyene, umugabo aragenda mu kabara gatayisa yose atashe mu rugiwe. Mwijoro dufate urana dufatire muri iki gisagara. Fata isa yose ushatse. Okay. Guhera saa 12 buba uriko burira. Mwisanzwe urugo ni rwa serugo. Serugo ni wataha inyuma. Ego ni wataha inyuma. Ni wataha inyuma. Nk'ubu bishitse naho akazi kanyu kakaba gahera gatevye. Nivyo niko ndagusobanurira. Uyu mudamu bagize umushikiranganje. Wewe uri umugabo wakuze bakubwira ko ubona muhira ni papa taha mwijoro wenyene. Fata nk'iwanje muhira kenshi nkunda gutaha mwijoro. Abana bose barazi ko
nije ntaha inyuma y'abandi bose nta ntevye iki niki bose nkabasanga muhira ni ukuvuga umuhungu cyangwa umukobwa wanje ashobora gukura avuga ati papa ni wataha fata umuhungu rero papa ni we yamataha mwijoro azoca nawe abikora azanye umudamu rero akacaza nyene ko ni we yamataha mwijoro bizomugora gutahura ko umudamu ataha mwijoro yamaze gushika kawe waja kugurura nivyo mugabo kubera amabanga bamugize umushikiranganje ko yamaze kuba umushikiranganje perezida atumye ko inama igahera mwijoro saa 5 y'ijoro si ivyo gusa ntataha wenyine afisa abagarde ko banamucunga no muhira baza kuzanana n'abagabo kandi bashaka kuba n'abagabo canke abagora bari bo bose n'abagarde ko bafise inko bafise inguvu bafise iki no kuvuga batashe imodoka ivuza klaxo utezwa kuza kugurura madame akinjira yego kandi ukamwakira atamajambo menshi uvuze agatekana hanyuma ibintu bikagenda neza ntaco vyasaba kwa rukumugaba amenya ko yazanye umugore w'umushikiranganje w'umudepite w'umutegetsi hanyuma ubutegetsi burafise uko bupanze hama akavyo no guhindura gusa mu mutwe rero nibaza ko abagabo biradusaba guhindura ivyiyumviro muri kino gihe tutakibisubiza inyuma amashure yaraje abadamu bararonse ingufu ahubwo twari kubwe kwifata nk'akarusho turonse kubera yuko umuryango uzohungukira tukabashigikira tukumva ko atabyo kwiyumvira ngo baza kubona ngo bigenze gute ngo mbega ni ataha mwijoro mbega ni wa muganza ni wagira ikini si kibazo cyo kuganza nshaye kutaganzanya ni kibazo cyo kuba ku rugo rwanyu mukibera mu mahoro atavyo kuvuga ngo ikini iryo hinduka rero ry'imico n'imigenzo mu vyumviro by'abantu rifatanye nuko abadamu bamaze kuronka urubuga nabo bakarujako bakiga imyuga bakiga ibikogwa byasaba ko abagabo nabo bavuga bati reka ahubwo tubashigikire hama nabo bazana ico baterere mu muryango bimwe vyo kwama bari mu nzu bari muhira bihinduke cyo kwitwa ngo nabazezwa nzu nibo bagira iki biveho mugana abadamu nabo bamenye bati naho uri muri ivyo byose hariho amabanga ujejwe hariho ivyo umudamu atezwa gukora hamubikore neza abana baragukeneye abana barakeneye gusocializa nawe hanyuma n'umugabo aragukenera ivyo byose bakabikora mu mwumvikano urugo rusha rumera neza mugabo tugumye muri ya mico n'imigenzo ko kundi umugabo rero umudamu ateza gutaha nije ntaha inyuma bihindutse urumva ucugira ingorane abantu bakwiye kuba rero gutahura ko igihe ibihe byarahindutse si bimwe vyahariya vya kera oya ubu byarahindutse si ivyo gusa nige n'umudamu bisaba ko aja gukora akazi n'ahandi kure gose ni kuneza y'umuryango umugaye ivyo vyose bakwiye kuba babiganira babivugana hama bakipanga uburyo babikora iyo hari ikiganiro pe ibintu byose bigenda neza mugabo tugumye mu mico n'imigenzo ngo ndategeka ndabivuga uko bizi uko bigenda twisamburirako reka ndagushimire nanje ndabashimiye cyane ugize neza cyane ku mwanya ukwiriye byinshi bishoboka uragerageje kubivuga nibutse abakunzi bacu ko twari mu kiganiro kivuga ngo uburongozi bwiza mu rushengero ndetse no mu ngo zacu mwabashinga ntahemwe mwagerageje kumva ingene mukwiye kwitwara ndetse n'abagore yabavuzeko yavuze kandi no ku kijanye n'uburongozi bwiza kwishengero ndagushimiye cyane nizere yuko no hanyuma nitwa bakenera muzotwitaho nanje ndabashimiye kandi ndashimiye n'abariko baradukurikirana hanyuma ku vy'ukuri ni mwantu makonzoza nta kizobuza konza yego urakoze cyane reka turangize dusenga turagushimira mana yugira neza mana uhambaye mana nyine cubahiro turagushimira ku bwa kino kiganiro turagushimira ndetse no kubazokiraba ndagushimira ku bwa decision meza agiye gufatwa ku bazoraba kino kiganiro urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen